Umugwi ujejwe gutunganya amatora seni watunganije inama ku baserukira abandi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi kuri uyu wa 28 Ndamukiza umwaka wa 2020 mu ntumbero yo kubamenyesha ibibanza bizoberamwe amatora, kubereka no kubasigurira uko amatora azogenda no kubasaba gucungera neza umutekano ku munsi w'itora. Nkuko vyashikirijwe na Petero Karaveri Kazihise arongoye seni, ivyo biro vy'itora ngo bigera ku 14,718 mu gihugu cose. Abari bitavye iyo nama bashikirije amakenga yerekeye cane akazi kabo gatuma baguma biyunguruza gutora amakarata y'itora bitazoborohera. Kuba sirikare turongoye aho biyandikishije mu 2018 nibake kuba bakiri n'ivyo bihanze cyane hafi y'ivyo bibanza. Turabona rero iyo karata jaje kugira ngo izoshikire umusoda aho yiyandikishije bizotugora. Sinzi yuko mwoduha uburenganzira yuko tuzokoresha zirya dufise. Andi makenga yashikirijwe yari yerekeye ukuntu umunyagihugu azotandukanya amakarata y'itora na rijya azohabwa amakarata 3 ku mwanya umwe, bakabona ko amakarata menshi y'itora ashobora kuzokononekara. Hakagira birete yononekara ataratora mu yindi iyo yononekaye murayirotera mu yindi cyangwa iyo ikiharugwa mu majwi yononekaye. None twe tubarongoye tuvyize muzoronka umwanya wo gushikira abasirikare hirya no hino kugira ngo basigure nk'uku canke murategekanya ukuntu mubigenza mukaduha uburenganzira mukadutuma muduhaye ivyo mwigishirize ko kugira ngo dushobore kubigisha natwe. Ico cari ikibazo bagomba kubaza. Icya kabiri nk'uko umugenzi aje kubivuga n'amatora 3 azoba icarimwe, abarundi batari bamenyereye yuko batora ikarata imwe basanga zimwe zitari zo zakeneye baciye bazishyira muri iyi sanduku. Nta makenga mubona yuko baronse impapuro 3 bazohava bibacana bari hariya mu bwihero cyane ugasanga umunyagihugu atazi neza atumvise neza atigishijwe kugira amenye ahaza gushikira urukumu, azohava ashira urukumu henshi mu buryo mwanya bakaratera. Kuri ayo makenga n'ibibazo byose vyashikirijwe, yaba uwurongoye umugwi seni canke abo bafashanya bamenyesheje ko abanyagihugu bigishijwe biteze ko amakarata y'itora azobungwabungwa nayo uzoyonona ngo nta yindi azohabwa. Ukuri namwene muze gutora n'itoze nayo baratanzwe n'abandi gutora mu muti muritonda gutora kuko nta yindi uzoronka kugira ngo ese bakabiri. Nayo ku kibazo cerekeye abasirikare n'abapolisi batagikorera aho biyandikishirije, urongoye seni avuga ko ico kibazo bazocigira inyishu, ariko akabasaba kugira inguvu bagatuma ko amakarata y'itora iyo biyandikishirije. Mugabo umuntu atana kimwe cerekana ko yiyandikishije, badashobora kubona aho yiyandikishije, badashobora kubona yuko yigize ku ikarata yo kwiyandikisha, uyo muntu yoshobora gutora. Twosanga mu Burundi hatoye nk'imiliyoni 10 turi miliyoni 5 gusa, urumva vyoca bigora rero. Ni ukuvuga yuko kugerageza umuntu aza gutora nawe narashiramo akiwe akagira inguvu akabika ikarata kugira ngo babone ko ashobora gutora. Naye hari ngo kwemera bose bati nta na kimwe ufise ntacyo uratora nivyo ukunda. Ni ukuvuga rero aba bantu kumbure bimuriwe ahandi nivyo tuzovyihweza, mugabo tubifatikanye bagira inguvu batume ko iyo karata aho biyandikishirije. Eka turafise umwanya